Kuri no saha tuvugana kuva intambara itangura le prix ya coltan yaraduze, le prix ya cassiterite yaraduze. Ariko mvuga ibintu dusanzwe dufise vyotuma inzahabu zaraduze. Mugiye ahandi ari ingorane twe yashobora gucika inyishu, mugabe ivana n'ingene tuvyifatamwo. Nico bituma navuze turavye l'environnement kw'isi hariho consolidation ya croissance mondiale kw'isi muri rusangi. Muhimbu uzoduga naho hari ibibazo bitandukanye, naho mubona hari intambara n'ibiki vyose, burya intambara itanga akazi, amashirahamwe akora ivyo gukora acaronka akazi. Twebwe rero tuvyungukamo gute? Uno munsi murazi ko burya Butare cyo twita les minéraux critiques, uno munsi abimba coltan uno munsi barazi yuko bahishije, abimba cassiterite barahishije, kuko nizo bakoresha mu gukora ry'amadrone n'ibiki byose. Niko ndatanga uburoro kugira twerekane aho twoshira ingufu, igituma doshira ingufu mu Butare. Kuri no saha tuvugana kuva intambara itangura le prix ya coltan yaraduze, le prix ya cassiterite yaraduze. Ariko mvuga ibintu dusanzwe dufise vyotuma inzahabu zaraduze. Mugiye ahandi ari ingorane twe yashobora gucika inyishu, mugabe ivana n'ingene tuvyifatamwo. Nico bituma navuze la consolidation de la croissance mondiale. Ikindi nuko la hausse des principaux produits exportés, tugiye kuraba la projection y'ingene ikawa izo kwifata mu myaka 3, ibiciro bihejuru. Tugiye kuraba icayi, tugiye kuraba inzabo n'ibindi byose. Ndiko ndabivuga gutyo kugira tumenye aho twoshira ingufu cyane. Turaza kubibona mu nyuma netwerekana ama priorité stratégique. Ikindi duza gushimikira ko mu hypothèse nuko tubandanye ibikorwa twatanguye biri muri plan national de développement iri revise. Twavuze yuko tuzogwiza amapepiniere y'ikawa, il faut pas ko tubikora no mwaka cyo tukabihagarika. Twavuze ko tuzoshikira umwene gihugu mu vy'amavuka tubibandanye. Ivyo byose twamaze gutangura, ne tube babantu twama turiko turatangura ngo kubera ngo twavyumvise hirya no hino nibiki. Ibi vya intensification ni exemple, intensification ya production agricole iri ibyo tuvuga ko tuzogira indi saison bibe ibintu biboneka. Ari umushinga amateka murambona misi yose nga hari kuri tele atanga imashini agiriki nibijya dushaka kubandanya dushikira abantu, ama pompe ama motopompe nibiki nivyo dukeneye kubona biza biduza umwimbo, kudiversifya ivyo dushora hanze. Ntituzokwama turiko turahanga amasi kawa gusa n'icyayi. Ubu twabonye ko twashize kwivuka mugabo nibiki biriko birakogwa kugira tu développer iyo chaîne de valeur. L'augmentation ya production minière, murabona ko ingufu ziko zirashigwa cyane ku Butare dusanzwe dufise mu gushikira ama coopérative, mu gushikira ama coopérative y'abajeune. Naho tugikoresha amaboko no munsi muga turabona yuko dushizemo ingufu tukagura ama excavateur, tukagura ibiki bizotuma tuduza umwimbo, kandi biharuro biriko biratwereka yuko biriko biratanga umusaruro. Ikindi ni promotion des projets zo muri secteur privé, kuko leta nishobora gukora byose ntibishobora gukunda. Il faut yuko aba privé bariko barazana tubashigikira mu byo bariko barakora. Ivyo byose rero bizoca bidufasha kuduza umwimbo. Kubijanye no gushora rero hanze muri iyi myaka 3 26 gushika 2029 nuko twifuza kubona balance de paiement, ko turacyafise deficit mwabibonye muga tuyigabanye imanukije kuri 3,2% oliyo yuko tuguma hari hejuru. Kubijanye na secteur monétaire y'amafaranga mwabonye tuguma twinjecta muri economy menshi. La masse monétaire yo turiko tuyarura turabiye kuri PIB, il faut que tu stabilise au moins par rapport à 44%. Namba dufise PIB ya 5 000 milliards. Il faut que la masse monétaire en circulation tu stabilise à 44%. Yari kuri 49,9% kuko twabonye ko bica bikreya ingorane bijanye no kuduza ibiciro. Aha navuze ya masse monétaire M3 ku basanzwe babazi ayo ma indicateur barazi icyo tiko turavuga. Hanyuma rero twari twabonye yuko iri hejuru cyane, ifo ko tubandanya tuyigabanya naho iduga mugabo twirasiye yuko ijya mu ma secteur akenewe.
hanyuma amadeni leta rero isanzwe l'administration centrale ifitiye abantu abakiriya abafournisseurs bayo iri exprimé en PIB en moyenne iri kuri 19,6%. ingene yevoluwa kuko twari kuri 5353 miliyari ubu tugeze kuri 6245 miliyari. ayo nama créance nette sur l'administration centrale. Il faut rero ko tuyimetriza rero tukametriza le financement de l'économie. Nituyifinance tujya kwiruka muri BRB ati imama avance ko muri ya programme de stabilisation macroéconomique twavuze yuko no mwaka turimo les avances za BRB zitarenza 10% y'amarosete itwinjije umwaka uheze. hanyuma 2027 muri stabilisation macro tuvuga ko tudasubira gusaba amafaranga muri BRB kuko tuvuze kujya sa muri BRB iduha ijya imanuka hajya muri kavika igatora amabiye ikashira muri économie, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut que tugira recours kuri système financier classique kugira do finance notre économie. Kubera iki tugiye hariya ari ikiguzi, iyo rero bagwaye amafaranga afise ikiguzi n'ingene yarekoresha rero urashiramwo uriyumvira muga tugiye kuyatora muri BRB yaduha kuko ni argent facile muga irafise impact kuko ni création monétaire. hanyuma il faut que dustabilize rero les engagements publics tureke kwiruka mu bintu byose à la fois. no musi tujye mu kiraro ejo tujye mu biki tujye muri stade tujye muri centre de santé tujye mu biki twevite kunaviga vu cyangwa tugende mu bintu byinshi à la fois. Il faut que tugira ama priorité hama natwe tukaza tuyoto evaluate. Chapitre ya kabiri nayo rero irerekana rero l'évolution des finances publiques. iyi myaka itatu les dépenses publiques zagiye zirevoluwa gute twabana nje tuduza ama dépenses tuce turaba amarosete eske nayo yarakurikiye hama tuce turaba lo déficit byazanye hama dusubire turabe na dette publique kuko ibyo byose turiko turakora udafinashije economy para amafaranga yo uzofata ideni cyangwa uzogenda usaba ama avance. Rero les recettes publiques en moyenne kuva muri 2020 gushika 2025 zaguma ziduga en moyenne de 22,4%. ni kibazo cyo twibaza ese ko ama dépenses yagiye araduga ese ibintu byarahindutse amabarabara yarakozwe nkuko byategerezwa amashuri yarabonetse nkuko byategerezwa kuko aya mafaranga yavuye kuri 2022 milliards en 2022-23 ajya kuri 2916 milliards 24-25. Je m'excuse na marosete ayo. Amarosete yavuye kuri 2022 milliards ajya kuri 2916. Ubu kuri exercice turimo izo duko turakorera ko nuko tutegezwa gushikana 3688 milliards kuri no exercice. Les recettes zagiye ziratuga ivyo biharuro mu cyo tubikompara rero mu nyuma n'ama dépenses ni twashika ku ma dépenses. Amarosete rero twifuza ko aduga gute ku myaka itatu iri imbere nuko muri budget ya 2026-2027 twifuza kuva kuri 3688 milliards tuje kuri 4594 milliards kuri budget 26-27 hanyuma je kuri 6641 milliards en 2028-2029, soit une croissance moyenne à 21%. Twifuza yuko les recettes tuziduza en moyenne chaque année de 21,7%. iyo rero ni objectif ku marosete. Les dépenses publiques ku myaka itatu nayo nyine twifuza yuko 2026-2027 les dépenses zizoba zingana na 6478 milliards. Chamura abadufashe ya 4594 ya marosete twiteze kwinjiza hanyuma tuce tugira ama dépenses ya 6478 milliards muri 2026. mu cyamumva difference dutegerezwa gufinansa par amadon cyangwa ibindi byose ainsi de suite cyangwa dufata amadeni hanyuma muri 2028-29 twifuza yuko tuzoba dushitse kuri 8510 milliards, soit une hausse de 16,8% en termes
y'ama dépense iwacu. Ayo ma dépense rero turafise ko tuca tuyagabura, nuko dusanga ko les dépenses courantes kenshi ziba zirimo imishahara ibiki tukaca dufatanya n'ibintu bijanye n'amabiens et services. Ayo ma dépense ya 6478 twavuze, les dépenses courantes zizoba ari 3043 milliards, c'est moins de 50%. Nariko ndavuga yuko le budget yo tuko turayifinance, est-ce que menshi agenda muri fonctionnement cyangwa agenda muri investissement? Muga turabonye yuko si ama dépenses yacu azoba ari 6478, turabona yuko 3043 milliards azogenda muri les dépenses courantes, imishahara n'amabiens et services, c'est moins de 50%. Hanyuma tukibaza ko zizoduga uno mwaka, si on compare n'umwaka uheze, zizova kuri 3043 zije kuri 3800, c'est que ça va représenter une augmentation de 12,9%. Les dépenses courantes zizoduga de 12,9%. Tandis que les dépenses en capital, ngasha kuvuga ama dépenses d'investissement ya ma secteur productif teko turavuga, tuzova kuri 3168 milliards tuje kuri 4381 milliards, soit une augmentation de 19,4%. Ils ont traduit une intensification des investissements publics, qu'il faut que tu investisses beaucoup plus. Il y a une consolidation des dépenses courantes. Les dépenses courantes tegezwa kuzigabanya. Alors tugiye kuraba rero tuko turadecomposa le solde budgétaire hors don, tukuyemo amadon yose tuzoca tuguma tufise un déficit, mugabo izoba ifise des améliorations légères. Déficit irahari mugabo turagerageza kuyigabanya, nka bimwe navuga yuko twavuye mu 400 milliards ya déficit tukajya kuri 325 milliards. Kuko nta muntu yikwiza misi yose, hariho iba bikeneye ko umuntu yikora kubanza. Yo solde budgétaire rero iri projeté yuko izoba ya moins 7,7% par rapport au PIB en 2026, mugabo tukabana tuyigabanya en 2028-29 ikaba ya moins 5,3%. Izo ni objectif tuba twihaye. La dette publique nayo rero, kuko ivyo twavuze yuko twabuza amafaranga tukeza kuja kwiyandita. La dette publique totale le 30 z'ukwa gatandatu 2027, les projections zerekana ko tuzoba tugeze ku ideni rya 8740 milliards. Kuko l'investissement izosaba yuko dusaba amadeni. Kujideni si bibi, ikibi no kudasubiza. Kujideni si bibi, mugabo ikibi no kudasubiza. Mugabo ideni wafashe rije mu bintu bizana umusaruro. Hanyuma muri le 30 juin 2029 amadeni yacu azobageze kuri 9247 milliards. Kuko twavuze ko turi muri investissement, il faut que twinvestisse massivement. Ivyo twashizemo amafaranga nivyo bizodupermeta gusubiza amafaranga tuba twagiye gufata nk'amadeni. Hanyuma muri ayo twavuze les 8740 milliards en 2027, nuko 2883 tuzoyafata nk'amadeni extérieur, la dette extérieure. Hanyuma au niveau intérieur izoba ari 6118 milliards. Hama muri 2029 naho nyene la dette intérieure izoba ari 6363 pour la dette intérieure. Aho ni chapitre ya kabiri nako ndagerageza kuruzima yerekana les finances publiques. Navuze les recettes, les dépenses, tandavuga n'ibijyanye na la dette publique. Troisième chapitre ikitubwira rero nibihe nyamukuru tuzoshimikira ko tubona ko tuzoduza investissement tugafata amadeni. Quelles sont les priorités stratégiques du gouvernement? Bikacha bijana na cadre de dépenses. Ko izo priorités stratégiques tucha tugira le cadre de dépenses à moyen terme. Ko tucha tuvuga ni okay, ka tucha tugira ngene tuzota tura dépenses ayo mafaranga à moyen terme. Tukacha tubyerekana muri 2026 gushika muri 2029. Aho tuguma twerekana ibikorwa dutanga ngene bigenda birabandanya bite na compte ya ma priorité stratégique et sectorielle, bikacha vyerekana rero ngene amafaranga tuzogenda tuyashira mu bisata bitandukanye. Rero tukaje tubikura muri cadrage macroéconomique yiwacu. Muku tanga ayo mafaranga mu bisata bitandukanye rero tugerageza kuhuza ibintu nyamukuru bibiri, les préoccupations majeures za gouvernement zibiri.
nuko ivyo dukora vyose dutegerezwa ku maintainer le cadre macroéconomique iri stable. Mu majambo yoroshe nuko tushobora kumetriza l'inflation. Il faut pas que l'inflation igume iduga, il faut que tuyistabiliza, bishoboka tuyimanure. Il faut que tugabanya le déficit tukayimetriza. Il faut que le différentiel du taux de change tuyimetriza tukayigabanya ikaba stable. Il faut que tubona ko les avances dusaba, il faut que la dette publique ivyo byose tubimetriza. Pour dire on n'investit pas pour investir tout simplement, il faut que tu investisses tout en gardant à stabiliser le cadre macroéconomique. Kuko le cadre macroéconomique itari stabilisé, nta muntu ashobora kuza ku investir azi yuko ibintu naranguye mu Bushinwa no munsi dollar iri ku 6,000 ejo nzoja kurangura rigeze ku 7,000. Bica bimutera ubwoba kuko c'est pas stable, acha dozi ibiciro kwa shatse bica bija kugira influence kuri taux d'inflation. Nitwifuza rero yuko le financement tuza gushira muri economie ziza gutuma haba des déséquilibres. Il faut que tuzi maintenant. Iyo ni préoccupation ya mbere kuko tegezwa kugira la poursuite rigoureuse des réformes soutenues par nos partenaires au développement. Préoccupation ya kabiri nuko tutegerezwa ku maintenir ya cap ya croissance ya des chiffres. Il faut qu'on assine une croissance et soutenir ma dépense publique. Notamment en faveur de ma action et accompagner la diversification de l'économie. Il ne faut pas que nous soyons une économie fortement dominée par l'agriculture et les services. Il faut que tu crées une croissance et crée de l'emploi quand il réduise la pauvreté. La croissance, on a choisi de faire des choses qui ngaduza croissance mugabo mwakuza bikacha vyononekara bigahera. Mugala croissance tuvuga ngani ya croissance mvuga ati imiliyardi amajana 3 nasize kuri chemin de fer zahaye abantu bangana gute ubuzi. Aniko ndatanga des cas pratiques kuko ubu avec chemin de fer l'avance yonyene dutanze kugira dutangura ibikogwa yaba imiliyardi yaba 200 millions de dollars. Il faut qu'au moins nous créions autant d'emplois. Il faut que abafise des camions, abafise qui baza ku bénéficier. Amahera dushizemo mu ifumbire chaque année. Il faut que tubona ko yazanye ibigori yakazana iki hanyuma tugashobora kugurisha tugashora hanze. Kuko ireduiza la pauvreté. Wa mwene gihugu yarimye yaronse ibyafungura yaronse na ya mafaranga dushira ku mufuko. Alors, il y a une attention particulière il est accordé aux secteurs sociaux, comme un secteur du développement aux infrastructures, comme un secteur productif. Il y a un moteur de croissance de l'économie. Les allocations budgétaires pour l'exercice 26-27, tout le Canada dans 3 ans, nous budget tuzozana mu misi zangaha. Tuzoshimikira kuki amafaranga tugiye kuyashira mu biki. Nuko ya ma allocation rero aviza ku préserver d'abord les acquis aho tugeze. Nambu no munsi dufise taux de croissance iri kuri 29. Il faut que tu y maintienne muga tuyimanure kandi. Si tuvuga no munsi ko déficit twayimanuye, il faut pas yuko isubira kandi kuduga. Les acquis d'abord tube twazigise. Hama tukacha turaba yuko ça tient compte ya ma nouvelle orientation twako turavuga ubunyene. Ibyo byose tubishize hamwe na meje kuvuga l'analyse stratégique ya budget rero yari permettre de dégager les parts du budget du fonctionnement dans le budget d'investissement. La fixation ya ma enveloppe rero yakozwe tugiye ku respecta 3 principes. Principe ya mbere ni principe ya croissance minimale. Croissance minimale mwabonye ko dufise moyenne ya 4%. Il ne faut pas y avoir targets. Principe à cabine, c'est le respect de l'équilibre budgétaire. Par rapport à ma recette, je vais dépenser quoi? Exemple, on a gutanga misi yose, mon papa wese mbere yo kava mu nzu mu gitondo, abanza kugurura karaba mahera arimo. Akavuga ati OK, l'équilibre budgétaire ni iyi. Converser les besoins de base. N'umuceri n'ibiharage n'amamesa n'amakara n'umunyu. Ayo nama besoin de base ku munsi. Sinavuga ivyo kwivuza ainsi de suite. Acha swira karabati kumugoroba ndakeneye gutera amahame n'abandi.
est-ce que ivyo mfise mu mfuko birampermeta kwicara mu bandi ku mugoroba canke ndaza gutaha directement? Okay, namba bimpermeta kuza kwicara n'abandi, nza gufata royale canke nza gufata akabisho. Même niveau y'igihugu rero niko bimeze, l'équilibre budgétaire niko bimeze. Sino utabikoze guca mu gitondo ni hamwe uza gushika ku kazi ugatangura gusaba abantu biturire. Donc ushaka kubaho au-delà y'amamwanya y'umuntu. Rero no niveau y'igihugu rero l'équilibre budgétaire c'est très important. Hanyuma ukaba ufise rero des cibles à atteindre wihaye. Ko navuze ko nkeneye kugura umuceri n'ibiharage n'ibiki byose, nkeneye ko abana baza gufungura neza kugira ku mugoroba baze kwiga neza, hama baze bamenye. Kuko l'objectif si yo kugaburira abana tout simplement nuko biga neza bakagira icyo bavuyemo. N'igihugu c'est la même chose. Ibyo byose tubikora kugira tufise ya respect des cibles à atteindre ziri muri vision. Ndabikura mu bintu hejuru gutya nkabishira mu bintu bisanzwe. Kuko iyo tiko turavuga ngo croissance ya 2 chiffres tuzoduza ibi, twumva umenga ni ikintu kiri abstrait. Byose bivana n'ama decision tuba tufata. Ivyo rero biri inscrite rero mu ma documents stratégiques ari opende na vision n'ama politique n'ama stratégie sectorielle. Kuko il faut pas ko twandika ibitabo tubishire ngaho tout simplement tutazi ivyo twiyangajije. Ko muri pilier ya mbere yavuga ni engagement de l'État. Muri engagement de l'État ikintu cya mbere kirimo harimo indicateur ya leadership. Muri ya leadership tel qu'il définit c'est la capacité d'un leader à mettre en œuvre ses réformes. Ama réforme tuyavuga mbwa tuyashiraho abantu bacyabona yuko turiko turabesha abantu. Nico gituma mvuga ya document stratégique na ama document sectoriel. Rero au niveau central rero amafaranga twashizeyo angana gute? Anashaka ndahinsiste beaucoup plus kuko la réforme administrative twatanguje ya ma commune 42 au lieu de 119, il y a 5 provinces au lieu de 18. C'est pas ikintu twakoze kugira tugikore, il faut kiba kiboneka. La réforme administrative il vise à la décentralisation. La décentralisation iri kuri phase zitatu. Icyo twakoze gushika no munsi la décentralisation administrative. Aho mwabonye yuko mu ruzo uno munsi dufise tribunal de résidence muri zone, ce qui n'était pas le cas. Mugabo no munsi turayifise. Aho no munsi twabonye ko tegezwa kugira état civil mu zone, ce qui n'était pas le cas hano hamwe hamwe. Vyakozwe administrativement. Est-ce que twabahaye rero uburyo bakoresha la décentralisation financière? Kuko nibo bazi ibyo bakeneye. Hama mu nyuma ivyo bikozwe neza, il faut ko bica bidwa la décentralisation politique. Hamwe umuntu azoba ari mu ruzo afata ingingo atarinze kubaza ministre wa justice Bujumbura. Murashaka kuminumbero cyane kubera dafise autonomie, azi yuko amukeneye ko mission, azi ko amukeneye ko un service kanaka ategezwa kudependa du niveau central. Ivyo rero niveau central rero ndagarutseho nashaka gushika hazosigara ibikorwa do management gusa na suivi evaluation. Amafaranga azoba ari muri ministère au niveau central, il faut ko ara amafaranga agira ibintu vya management na suivi evaluation kuko sibo bameta en œuvre au niveau local. Aho rero mu kubaha ayo mafaranga tuca dutena compte des missions assignées au ministère n'ama institutions selon les priorités du gouvernement ziri muri vision hamwe neyo no muri PND révisé. Au niveau sectoriel tuca tumanuka tubaha amafaranga gute. Les répartitions des crédits rero ziri éclairées par la nécessité d'apporter les réponses aux urgences du secteur. Vous les réponses aux urgences du secteur ndi muri santé ndazi yuko mfise des urgences zo gustabiliza abaganga par exemple. Ndazi yuko mfise ikibazo cyakorera uno munsi au niveau sectoriel. Ngiye muri régie des eaux, muri énergie, ndazi ko nkeneye amazi mu gisagara cya Bujumbura pour faire face kuri icyo kibazo. Ndi muri éducation, ndazi ko nkeneye abigisha, ndazi ko nkeneye intebe z'abanyeshuri. Icya kabiri dukorera ko mu niveau sectoriel, c'est la prise en compte des actions prioritaires des ministères et institutions. La prise en compte ya ma action prioritaire ndiko turavuga au niveau ya gouvernement twarumvikanye chaque ministère ibikorwa bidashobora kubura muri budget.
twabikoze mu ntumbero yo gufasha abagira cadrage macroéconomique nibagende gukorera mu biro baze bafite des orientations zavuye au niveau sectoriel kandi twumvikanye ko twese muri leta izo rero twaramaze kuzikorera ko barazivise. Ikindi rero dukoresha muri détermination des enveloppes ministérielles twakoreye kuno munsi ko twavuze yuko dukora sur 3 ans umwaka umwe tukaca tujya mu madetail duciye muri budget nuko ubu rero twerekanye amafaranga chaque ministère izokoresha par grande masse de dépenses. Iyo mvuze les grandes masses ndavuga les dépenses du personnel angana gute, ndavuga les dépenses d'acquisition de biens et services, ndavuga les dépenses de transfert courant, ndavuga ati uno munsi nari mfise 500 milliards muri education, muri ayo 500 milliards nayahe nzo transfera mu madese, nayahe nzoshobora gutanga mu madepe, kandi tukabahara na la possibilité yo kuyakoresha hama n'ama dépenses d'investissement rero pour cet exercice budgétaire en préparation. Donc d'une façon générale tugiye rero kuraba les allocations, les dépenses du personnel qui revêt un caractère obligatoire kuko umushahara wamaze kuba c'est obligatoire, tukaca turaba azongana gute amafaranga. Buri tuko turakora igikogwa ko turanka bijya bintu byo twasanga mu mabije y'imyaka iheze hariho ligne yaguma igaruka chaque année les mêmes montants abakora muri commission finance barabizi, na effort nimwe yakogwa kugira tuze kuraba yuko amahera twashyize ku malinye budgetaire kubijyana n'imishahara ahuye n'ibyo dusanzwe dufise mu bakozi biwacu. Kenshi baje icyo kibazo baca batubwira ngo harabaye ama mobilité, mugabo gacu usanga rero iyo tuzanye ya rapport ngaha ugasanga hariho ligne yagize 200% ya consommation muri salaire, iyindi nayo kiri kuri 0%. Ubu rero tuko turakora un travail conjoint avec tous les chargés des ressources humaines kugira dushoboye gushira abantu bose mu bibanza byabo. Iyo rero ikidupermeta kumenya l'impact budgétaire izova kuri mise en œuvre ya politique salariale équitable, kuko niyo kidupermeta guca dushira ko manale mu gihe abantu babaye kote neza mu ma institution à statut spéciaux ko murazi ko batararonka amahera no kubera donc bitaratungana. Ikindi ni ikintu cya évaluation ya politique pour les fonctionnaires et les agents civils de l'État, nibi vyo gutanga amahana na recrutement des fonctionnaires na avancement administratif de carrière pour tous les fonctionnaires n'abaja bose yaba mu abasivili yaba polisi na yandi twagiye turavuga. Hanyuma ni octroi progressif ya salaire net pour les retraités kubitegeko ryagiyemo muri no biji hari twashyizemo amahera de façon forfaitaire, muga il faut que dukorera cette fois-ci ku mascenario ariyo kugira tumenye ngene bizogenda biduka. L'enveloppe rero tuzokoresha mu bijyanye n'amasalaire pour l'exercice 26-27 dushaka gutegura nuko izova kuri 1173 milliards sur l'exercice en cours ije kuri 1257 milliards en 2026-2027. Les dépenses d'acquisition des biens et services cyako turakora na muri commission birasaba yuko tugira ama effort, ni nacyo gituma twaje kugira dushoye kwakira vos avis. La recommandation nuko turaba ngene les biens et services tuzigabanya, kuzosanga turi muri atelier, turi muri réunion, turi mu kuzunguruka ainsi de suite. Il faut ko tugira ibintu tuse ki atelier bishobora ko tubikorera ahantu kuko biri mu kazi ka misi yose. Il faut ko tugaba ibi byo kugura ama machine chaque année sans aucune considération. Il faut yuko umuntu aza kugura intebe yabanje kuraba izafise ko zikwiye cyangwa zidakwiye. Il faut ko umuntu agura ama imprimante yamaze kuraba ko izafise zidakwiye. L'exemple nariko ndatanga kare, abantu bose muri ministère ya finance bari bateguye kugura ama machine muri no budget, mugatubajije muri seni bafise imashini bakoresheje zicaye, on a annulé ibyo byose, seni iraduha imashini ko turi muri leta imwe yatanze imashini muri finance itanga imashini muri primature. Or on avait prévu ça. Aha twogenda rero kuraba le patrimoine de l'État ho vyuzuye, usanga imashini zuzuye zimwe zaricaye, mugabo tuguma tugura misi yose. Nicyo twakuye muri commission tegerezo gukorerako, sino nga atwaye twabonye ko zitegerezwa kugabanuka de 2% des biens et services, tandis que les dépenses de transfert ziduge de 3%. Ko twabonye ko tuzotegerezwa kugabanya amafaranga. Ubu turamaze gukora
twarasabye ama PTB yo mu makomune kuko la loi réorganise l'administration communale na l'administration provinciale iravuga neza yuko ubu muri article 103 ya loi organise les communes iravuga yuko le budget des communes sera partie intégrante ya budget général de l'État. Muri budget tuzozana turerekana les fonds propres zizokora mu makomune n'amafaranga tuzomanukana. Les estimations ziratwereka yuko miliyari zirenga amajana ngahe dushobora kuzidecentraliza tukazitwara hariya kugira abantu bakora ibikorwa bidakeneye ko bajya au niveau central. Mugabo tegeza gushyiraho rero n'ingingo zerekana yuko ariko arakoreshwa neza kugira ntidusange ivyo twashatse kwevita au niveau central bitasubiye kandi kukogwa au niveau communautaire. Myani majambo il faut qu'on évite la décentralisation y'igiturire. Kuko ari igihe dukreye ikintu twibaza ko dukoze ikintu cyiza ugasanga ugwije ibibazo. Ibi turiko turabona muri aya mastructure yagiye arashigwaho dukura ibyahora bikora leta tukabiha abandi ukaje usanga bibaye plus difficile gusumba uko leta yari bifise. Hanyuma concernant les dépenses d'investissement ahandaza ko insista ko beaucoup plus ko twavuze ko turi muri logique ya financement ya économie aho twifuza kuduza umwimbo les investissements rero les allocations budgétaires zéro zizo varia selon les politiques des ministères à mettre en œuvre qui diffèrent d'un ministère à un autre muga tugatena compte des priorités du gouvernement au niveau ministériel aho twagiye turafixe ivyo twita les activités phares muri ya nama navuze twagiranye n'umushikanganje wa mbere n'abashikanganje bose twagiye turumvikana les activités phares hama tukaraba l'interconnexion hagati yazo. Rero les dépenses d'investissement sur ressources intérieures zizoba do 1187 milliards en 2025-2026 tuzoziduza kuri 1945 milliards sur 26-27. C'est une augmentation de 63%. Il faut que les investissements sur les ressources nationales ziduga de 63%. Ya mafaranga twatoje il faut que tuyakoresha mu kuduza les investissements. Ivyo rero tegeza kuvera yuko ama activités yose dufise muri budget irimo ari réellement des activités d'investissement. Hanyuma zizoba naziduga gushika muri 2029 kuko turi muri logique ya émergence na développement. No kuma dépenses d'investissement financées sur les ressources extérieures nazo nyene selon ivyo turiko turakorerako zitegerezwa kuduga. Twafashe umwanya wo kuganira nabo muri commission kubijyanye ati iyi augmentation y'ama ressources extérieures mushira kwa amaso cyane niri en contradiction avec l'objectif d'ici à vision ivuga réduire progressivement la dépendance vis-à-vis de l'aide. Oya nibiri en contradiction ahubwo ni complémentaire kuko n'umuntu ushobora kuca umwikura kubwo nyene kandi budusipoza yuko ari aba partenaire au développement baratwakompanya mu byo turiko turakora nibaza kudufasha baratwakompanya nazo nyene zizoduga izo dépenses kugira twerekana iyi renforcement ya bio partenaire ibyo tumazemo iminsi turondera abagwiza tunga bo muri privé baza sufome ya PPP canke baza na maide n'ibiki ivyo tubikora kubera iki kubera no munsi les partenaires classiques dufise notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement n'abandi kubera icyo bita risque pays u Burundi bufise les investissements directs étrangers ni nkeyi cyane ziza hanyuma ni dufise accès ku ma fenêtre de financement iyo dufise kuno munsi n'amadon gusa n'amadon nayo n'ama préconcessionnaire usanga ari ibintu baguha baravye kuri PIB yiwawe kandi mu kubiguha babiguha baguharurira hariya ni mafenêtre rero twoshobora gusaba ko amadeni mugabo no munsi utari kuriwe rero ko no munsi dufise iyo contrainte reka turondere abandi bantu tuzakorana sofome y'ama PPP canke dukorana aba diaspora baze ko investisa nico gituma mubona tugira utwigoro twishi cyo kuja kurondera abandi bantu tugakorana muri PPP ko PPP twese twamaze gufata risk